Mugira umunsi wa gatanu mwiza tombora Champions League yarayibaye ariko ikibazo cyo kwibaza ni kimwe nibihe bintu tuba tutamenye kuri iyo tombora Champions League mbega izo nkino zobandanya ryari ni ayahe majambo bamwe mu bakinyi bagiye baratangaza nyuma yo kumva amakipe batomboranye n'ibihembo UEFA yatanze nibihe n'ibindi vyinshi n'ubusesanguzi bwacu kwitsinda ry'urupfu kwitsinda rikomeye kumiguhabwa amahirwe n'uduhamagwe gutwara iyi Champions League y'umwaka. Reka tubigaruke ko reka duhere ko ibi bihembo UEFA yatanze vyigaruriwe n'abakinyi ba Bayern Munich. Umunyezamu w'umwaka wa UEFA Manuel Neuer, umunyezamu wa Bayern Munich. Umyugariro w'umwaka wa UEFA Joshua Kimmich, myugariro wa Bayern Munich. Umukinyi wo hagati w'umwaka wa UEFA canke w'umwaka wo kungabane wa Bulaya Kevin De Bruyne wa Manchester City, nyuma yo kugira season nziza kabisa yongera gutorwa nk'umukinyi yigenje neza mu kibuga hagati ku mugabane w'Uburaya kurusha abandi bose. Umusatirizi w'umwaka nta gitangaje kirimo akabari Robert Lewandowski, akaba yagize season nziza. Robert Lewandowski yafashe Bayern Munich gutwara ibikombe bishika 5 gushika uyu munsi kuva season irangiye. Lewandowski yatsinze ibitsindo mu season Champions League, yatsinze ibitsindo 15 mu nkino 10, anatanga amapasi atanava mu bitsindo. Akaba ari mu mahiganwa yose Robert Lewandowski Lewangoli yakinye inkino 47 atsinda ibitsindo 57. Robert Lewandowski biboneka yuko akagashimwe kabisa yaragakwiwe. Akaba kandi ari we mukinyi wenyene akina muri Bundesliga yatuwe nk'umukinyi yatsinze ibitsindo vyinshi muri UEFA Champions League kuvibayeho. Kuva Bundesliga ibayeho nta mukinya yikinamwo bwabe uwatsinze ibitsindo vyinshi muri Champions League. Akaba rero yarabishitse ko Robert Lewandowski akura season nziza, akaba ari nawe mukinyi wenyene muri season mu mupira w'amaguru yatowe nk'umukinyi yatsinze ibitsindo vyinshi mu mahiganwa atandukanye. Muri Bundesliga niwe yatsinze ibitsindo vyinshi, muri DFB Pokal atsinda ibitsindo vyinshi, muri Champions League atsinda ibitsindo vyinshi, mu bikombe bitatu bitandukanye niwe yatowe nk'umukinyi yatsinze ibitsindo vyinshi, kandi ibyo bikombe vyose akaba baravyegukanye. Robert Lewandowski akaba nawe mukinyi twavuga ko yibwe Ballon d'Or. Bagiye bose turavuga ngo ba Messi, ngo ba Ronaldo, ngo ba De Bruyne, ngo Ballon d'Or ngo barayibije, ngo bayi kwitahukana. Mu vyukuri nk'umukozi w'umupira w'amaguru iyi Ballon d'Or yari ikwiye gusubizwaho bakayiha Lewandowski akora season nziza, akiyariza season nziza kabisa. Akaba ari we yatuwe nk'umukinyi nk'umusatirizi w'umwaka ku mugabane wa Buraya, mu gihe umukinyi w'umwaka nyine ari Robert Lewandowski. Umva nta gitangaje kirimo. Mu gihe kandi umukinyi w'umwaka w'abagore ari Pernille Harder, umusatirizi wa Chelsea, kandi nawe yanatuwe nyine nk'umusatirizi w'umwaka. Akaba kandi umumenyereza w'umwaka w'abagabo akaba ari Hansi Flick, umumenyereza wa Bayern Munich w'umudagi, amaze gutwara ibikombe 5 mu nkino 40 kuva yishitsemo, kukigereranya twari igikombe buri nkino 8. Akaba kandi Didier Drogba nawe yaronkejwe agashimwe na UEFA na president wa UEFA, agashimwe ku president wa UEFA. Akaba ari umunyafrika wa mbere yagahawe, umunyafrika wa mbere agatahukanye, akongera akaba umukinyi atari ku mugabane wa Buraya atahukanye ko gashimwe. Inyuma rero yo kukamuha, president wa UEFA Alexander Sefeli yagize amajambo avuga kuri Didier Drogba, aho yavuze ati yari mwe mu bakinyi bihe vyose, ati kuba yari umukinyi mwiza rero ntibihagije, ati byari vingira akamaro yuko natwe tugira ico dukoze. Ntigeze yibagirwa aho yavuye, yarubatse ibitaro, arubaka amashuri, arafasha n'ibindi. Ati mu vy'ukuri ni umugabo mwiza, ati niyo mpamvu yarakwiriye akagashimwe yahawe n'ubuyobozi cyangwa na president wa UEFA. Akaba ari umunyafrika wa mbere agatwaye, akaba nawe mukinyi adakomoka ku mugabane wa Buraya agatwaye. Didier Drogba, umunya-Cote d'Ivoire, legend, tumukeza felicitation kuba yarayahagarariye Afrika.
guys, reka tuje ku busesanguzi bwacu bw'aya matsinda ukuntu baraye batomboranye, ariko mbaze ndakubitse kugira sabone cyangwa subscribe ni kuko uruntu rutukura ubona ngaho munsi ya video. Ifone yawe iri mu Congereza handitse subscribe, iri mu Gifaransa handitse sabone, ucahabona ucahabonyeza ubu duteye intege uba nawe wifashije kuko urabona ibiganiro byacu ko tujije turabishyirako. Reka tuje ku busesanguzi bwacu kwiyitombora Champions League. Tumuri abagiye cy'isa 12 mu masaha yini wacu ku munsi w'ejo yana imigwi itomborana n'itsinda rya mbere hari Bayern Munich, Atletico Madrid, RB Salzburg na Lokomotiv Moscow. Iri tsinda ni keke nubashe twarivuga ko Bayern Munich ni defending champions niyo twaye igikombe cy'uyu mwaka. Atletico Madrid yagarukiye muri kimwe cya kane itsindwa na Leipzig. Salzburg mu mwaka uheze yabaye ya gatatu mu itsinda ryarimo Napoli na Liverpool. Lokomotiv Moscow yose sindi nashoboye ko igeze igitabira. Aha nta majambo menshi no havuga, ndashobora guha amahirwe Bayern Munich na Atletico Madrid. Bayern Munich ni defending champions, Atletico Madrid yari yubatse yazanye Luis Suarez, ifite Diego Simeone amenyereye Champions League, imyaka 5 irangiye ishyize kuri finale Champions League inshuro zibiri. Numukocha afite experience mu gihe Salzburg sinzi gishobora gutungurana ku buryo yo kwivanga hagati ya Bayern Munich na Atletico Madrid. Sindi shuwa ariko twarabanye ko ari umukinyi wihagarara ku kuntu, ariko hamahirwe reka tuhe Bayern Munich na Atletico Madrid. Itsinda rya kabiri bari teretsemo Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milan na Borussia Mönchengladbach. Real Madrid nubwo igihangange ane bavyogenda gutitegerezwa kurangiza itsinda ari wo wa mbere, kuko simbona Inter de Milan ihagarika Real Madrid, simwe ndabona Shakhtar Donetsk ihagarika Real Madrid, simwe ndabona Borussia Mönchengladbach ihagarika Real Madrid. Ahubwo ngaho ikibazo twibaza nindi zo kwiyunga kuri Real Madrid, ni Shakhtar Donetsk, ni Inter de Milan, ni Borussia Mönchengladbach. Iyi migwi yose kwari irakomeye. Shakhtar Donetsk mu byukuri irakomeye. Inter de Milan twarayibonye yaguze Achraf Hakimi, ifise Romelu Lukaku, ifise Lautaro Martinez, ifise hagati bayaguze Arturo Vidal. Uyu mugura akomeye, ariko Mönchengladbach bayari hishariya mu Budagi bikora ibintu irihagarara ko nta muntu abaza ukuntu bizogenda. Inter de Milan twarabonye ukuntu yigeze muri nkeni yo migwi iri hagati na hagati ije hasi. Twarabonye ukuntu yatsinzwe na Sevilla, ukuntu yakuwemo na Dortmund bari mu itsinda rimwe mu mwaka uheze, ariko ngaha amahirwe n'ubundi agumana Real Madrid na Inter de Milan ko yarongeje mwinguvu, yarongeje Achraf Hakimi, yongezamwo Arturo Vidal, abakinyi bakomeye. Aharika amahirwe tuyahe Real Madrid na Inter de Milan, hanyuma Shakhtar Donetsk na Mönchengladbach imwe zo kwicagura mija muri Europa League. Porto itsinda rya gatatu ririmo Porto, Manchester City, Olympiacos, Marseille. Nta kintu gihambaye no vuga ko, ahubwo cyo kuvuga ni kihe nuko hagati ya Porto na Marseille nindi zo kwiyunga kuri Manchester City. Olympiacos naho ndimo ndashira mu mahirwe, naho ndimo ndaha amahirwe naho yigeje neza musozeze muri Europa League, ariko ndimo ndabona Porto na Marseille arizo zizogwanira ikibanza cyo kwiyunga kuri Manchester City. City tegezo kurangiza itsinda riyo ya mbere birazwi bayikireze mu itsinda ryoroshe cyane. Porto twayikombe muri Portugal, Marseille yagarutse muri Champions League araheze igihe kitari gitagaragara. Simbona ikipe zo kwinga ngaha kuri Manchester City bizovana. Porto irakomeye ariko na Marseille irihagarara ko twarabonye match yakinye ku rukino rwa Paris Saint-Germain, twarabonye zidasanzwe bakoze mu mwaka uheze barangiza raba kabiri. Sinzi kishobora gutungurana, reka turindire. Ariko ngaha hagati ya Porto na Manchester na Marseille, Porto love kunikomeye, Marseille ukabona ukuntu jenjeka. Amahirwe no ya Porto ku giti cyanje, amahirwe no ya Porto ni imwe mu migwi itigina imarasezo zibiri zikurikirana titavye Champions League, mu gihe Marseille yari yazi igihe kitari gito itazi no kuntisa. Porto akanuka experience n'ukuntu nyina ari imwe mu migwi ikomeye. Ndaye amahirwe yuko ishobora
kudugana na Manchester City. Muri groupe D hari Liverpool, hari Ajax, hari Atalanta, hari n'aka gakipe ko mu gihugu ca Norvege kitwa Midtjylland. Ahari mu turibaza Liverpool, Ajax, Atalanta. Liverpool yitwaye igikombe cya Champions League 2019 niyo yagiheruka mbere ko Bayern Munich gitwara. Ajax ico gihe gitwara Ajax yagakwiye muri kimwe cya kabiri. Atalanta ntiyari bwakine Champions League yayo ya mbere kuva ibayeho. Atalanta yakinye Champions League yayo ya mbere mu mwaka uheze igarukira kimwe cya kane. Kimwe cya kane niyo yagarukiye kimwe cya kane nivyo ikugwa na Paris Saint-Germain. Liverpool amahirwe yafise yo kuduga, ariko hagati ya Ajax na Atalanta ni yihe ekipe zo kwiyunga kuri Liverpool? Amahirwe ndayaha Atalanta. Kubera iki? Ajax nivyo numwe mu guberekanye season nziza, ariko twabonye mu mwaka uheze warangije mu kibanza ca gatatu mu itsinda bari kumwe na Chelsea na Valencia irataha, hakaje kwa karusho uyu mwaka yatakaje Hakim Ziyech, itakaza Donny van de Beek, itakaza Serginho Dest yaraye agiye muri Barcelona. Iyi Ajax izuhagarara imbere ya Atalanta tuzi. Atalanta yihagararako, Atalanta itsinda ibitsindo vyinshi. Iri tsinda uretse vyane byo gutungurana, sindimwe ndabona Ajax ihagarika Atalanta, sindimwe ndabona Ajax ihagarika Liverpool Atalanta kimwe cy'umunani already. Itsinda rya kane ririmo Chelsea, ririmo Sevilla, ririmo Krasnodar, ririmo Rennes yo mu Bufaransa. Rennes nibwo bwa mbere itaruye Champions League, sinzi ko ishobora gukora exploit igatangaza abantu, ariko Sevilla ni kipe imenyereye inkino za UEFA, Europa League ni iwabo. Chelsea ni gake ititabiriza inkino. Amahirwe reka tuyahe Chelsea na Sevilla ntiturimare ko n'umwanya. Chelsea na Sevilla, Rennes ishobora kuzoja muri Europa League, yatakaje umunyezamu wayo Edouard Mendy. Ubona yo itakaza namwe na Kamavinga ishobora gutakaza nandi bakinyi baba barifashije gushika muri Champions League. Icyo itakaza ko baca bagomwa n'indi migwi myiza. Sevilla na Chelsea kimwe cy'umunani. Groupe F irimo Dortmund, irimo Zenit, irimo Lazio Rome, irimo na Club Brugge. Zenit yateye igikombe cyo mu Burusiya. Iyi kipe irakomeye, ifise ba Malcolm bavanye muri Barcelona, ifise abakinyi bakomeye. Ndishuwa yuko ari nayo iheruka gusinyisha Dejan Lovren wa Liverpool, myugariro wayo. Iyi kipe irakomeye we. Dortmund nayo turayizi ni kipe ikomeye, ifise abakinyi beza ba Haaland, ba Jadon Sancho. Aho kura mu myanya ibiri ya mbere ntibizoshoboka, izoduga. Ahubwo Lazio Roma na Zenit. Lazio Roma ifise Ciro Immobile niyo yatwaye Golden Boot y'umwaka Suriye Ndolo. Iyi kipe yatsinze Juventus kuri finali ya Coppa Italia tuyibona. Iyi kipe irihagarara ko mu musherano. Sinzira yuko hagati ya Sevilla, ya Zenit na Lazio hazovamwe imwe ikurikira Dortmund, ariko amahirwe reka ndayeho mugwi wa Lazio. Lazio ishobora kuyihagarara igakuramo Zenit. Groupe G nta jambo na rimwe no rivuga ko irimo FC Barcelona, irimo Juventus, irimo Dinamo Kiev na gakipe kitwa Frank Valos. FC Barcelona, Juventus kimwe cy'umunani. Groupe H irimo Paris Saint-Germain, irimo Manchester United, irimo Leipzig, irimo n'umugwi wa Istanbul Basaksehir. Iri tsinda niryo ry'urupfu guys, niryo ry'urupfu. Paris Saint-Germain, Man U, Leipzig. Uyu mugwi niyo ntiyo kuri Rwanda wovuga ko nta kintu gihambaye ndibona izo nta challenge zo kwigera utanga. PSG igarukiye kuri finali ya Champions League mu uyu mwaka. Leipzig igera muri kimwe cya kabiri uyu mwaka ikuwemo na Paris Saint-Germain nyene. Man U n'umugwi w'igihanganga urazi ku mugani wa Buraya, naho uri mu bihe bibiguma wihagararako. Iri tsinda Paris Saint-Germain, Leipzig kimwe cy'umunani. Abafana ba Manu ndazi ngaha mugiye kunjya mumbwira amajambo wa ngo Manu ngo nigute ngo itazoduga. Man U sindayibona muri kimwe cy'umunani, ntayo mbonayo. Paris Saint-Germain yagarukiye kuri finali umwaka. Bimwe mwavuga bya experience ubu yarayirose. Mbappe baramugumanye, Neymar yaramugumanye, n'umugwi wakuze mu mutwe nkuko Neymar yavyivugiye. Ubu rero Paris Saint-Germain ngaha yamaze kuduga already. Nchama mahirwe Leipzig. Afana Man U nimo maravuga yuko mukuramo Leipzig
Leipzig ahubwo ntaho mwabonye. Leipzig yagarukiye muri kimwe cya kabiri mu isi ziheze, ikuramo Atletico Madrid muri kimwe cya kane, ikuramo Tottenham muri kimwe cy'umunani, ikinya umupira uteye ubwoba, ikanga abantu. Man United tusanzwe tuzi ukuntu rimwe irahaba, ukuntu yaguze Donny van de Beek wenyine mu isezo, ukuntu yakuwemo na Seville muri kimwe cya kabiri mu mwaka uheze, ukuntu atabakinyi na bamwe bakomeye rimwe iragura. Sindimwo ndabona Man U ihagarara imbere ya Leipzig, sindimwo ndabona Man U igenda mu Budagi kava y'amahoro. Ukuntu kuri kwanje football ifisi vyayo, nawe urashobora gutera ubusasanguse bwawe ukavuga ati uyu mugwi niwo mpa amahirwe buri tsinda yuko ariyo migwi izoduga, cyane wiyimira no kuri prediction uvuga ati uyu mugwi niwo mbona uzotwara Champions League y'uwo mwaka, ariko haba hakiri kare cyane. Man U isigara PSG Leipzig muri kimwe cy'umunani cya Champions League. Inyuma rero iyo tombora nta bantu benshi baragira icyo bayivuze ko, rero nk'umunyezamu wa Chelsea mushasha Edouard Mendy yagize icyo avuga ko bayongeye gutombora umugwi yaheruka kuva mu Rennes. Yagize ati ewana namaranga mutima yandenze, atumengo n'ibintu vyari bizwi, ati kuko igihe navayo nanavuga n'abakinyi bakeya n'umumenyereza, ati nyene mengo vyari vyanditswe yuko nzigaruka kuhakinira, ati numunezero ko ngiye kongera gukinira ikibuga ku kibuga ca Rennes, ko ngiye gukinira urukino ku kibuga ca Rennes, ari nko nkiva ati nimugwa nkujije nimugwa tumyeshika ngaha ahandi. Umumenyereza wa FC Barcelona nawe nyuma yo gutsinda urukino rwa Celta Vigo ibitsindo 3-0 bamubaje kuvyerekeye tombora Champions League, ko man yavuze ati ewana dukwiye kwishimira itombora twagize, ati Juventus na Barcelona niyo migwi ya mbere mwiri tsinda twagiyemo, itsinda risanzwe kandi ati niyo migwi ya mbere mwiri tsinda twagiyemo, atariko dutegerezwa kwerekana yuko ari byo by'ukuri nyine ariyo ya mbere. Atazoba ari urukino rwiza hagati ya Juventus na Barcelona, bazoba ari ibintu vyiza, ati turishimiye itombora twagize. Guys, nagira ntababwiye aho inkino zizogarukira, akaba rero izi nkino zose twayemo turavuga zizotangura igenekerezo rya itariki 20 z'ukwicumi na 21 z'ukwicumi, akaba ariho zizogaruka. Haizi ndwime zishezongera zibe 27 z'ukwicumi na 28 z'ukwicumi, azo ari ku wa kabiri no ku wa gatatu. Haizi yindi ndwime zishezigaruka itariki 3 n'itariki 4 z'ukwicumi, azo ari kuri journée ya gatatu. Hanyuma amatsinda retour inkino ya mbere, urukino rwa mbere zoca rubi itariki 24 na 25 z'ukwicumi na rimwe, urwa kabiri rubi itariki ya mbere n'itariki ya kabiri z'ukwicumi na kabiri. Hanyuma urukino rwanya rw'amatsinda ruce bitariki 8 n'itariki 9 z'ukwicumi na kabiri. Hanyuma haci habatombora kimwe cy'umunani tumenye imigwi yose yamaze kuduga. Guys, mugire ibihe vyiza, mugire umugisha, murakoze cyane, Imana ibahezagire ongere ibamugisha.